TV. Turaharamukije abakunzi ba Silent Vibes, murakomeye mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Turabizi ko muri benshi mudukurikirana kandi ko mudukunda kandi natwe turabakunda nkuko twama twabibasubiriyemo. No musoro n'umusi mwiza Imana duhaye kugira ngo tunezererwemwo, tugiremo ibihe vyiza kandi nta nkeka turanezerwa kabisa. Kiganiro ni worship time. No musidose umutumire ne twagomba duwe kaze atwidondore hanyuma kandi tubazabwirana ibihe vyiza. Kaze twidondore izina petitra huba. Ego ndabashimiye cyane kuba mwantumiye hano muri studio za Silent Vibes. Ya nivyo rya mbere nje hano. Amazina yanje nitwa Ruremesha Ngabo Alain Audrey, hanyuma uyu munsi ndi hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko dusanzwe tubizi ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana uyizera rimuha amahoro, rimuha ubuzima. Ijambo ry'Imana ritera kwihangana, ijambo ry'Imana ritera ivyizigiro. Rero uyu munsi munyemere tuganire kuri iri jambo riri mu cete Yakobo yanditse. Cete cha Yakobo ni gice ca mbere, igice ca 12, ni jambo rivuga ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagomba ngo tuganire ku kintu kivuga ngo kwihangana. Ikintu kivuga kwihangana. Mbega tuvuze kwihangana umuntu yumva iki? Iyo umuntu abwiwe ngo ihangane nuko aba yashikiwe n'ikibazo. Rero ijambo kwihangana ritangurirwa n'ikibazo. Niwobwira umuntu kwihangana ataco yahuye naco, atahuye n'ikimukomeretsa, atahuye n'ikimubabaza. Rero ijambo kwihangana riza mu gihe habayeho ikibazo, riza mu gihe habayeho ikigeragezo. Ikigeragezo kibayeho, ikigeragezo kije, haca haza ijambo kwihangana. Ijambo kwihangana ribwirwa umuntu ari mu bihe bigoye, ribwirwa umuntu ari mu bihe bimubabaje, bimutunuje. Ariko kandi twumvise iryo jambo kwihangana, hari irindi jambo riza rivuga ngo gushishikara. Gushishikara, tuvuze gushishikara no kudacika intege, tuvuze gushishikara no kuguma mu byo wari kurakora kubera ko wihanganye, kubera ko utashize umutima ku kibazo, urashishikara ivyo wari kurakora. Rero uyu munsi munyemerere nze kura no majambo ashika kuri 3. Mbega ikigeragezo iyo caje kiba caje gukora iki? Ikigeragezo iyo caje, ikibazo iyo caje, kiba kije kugeza ukwizera, kiba kije kuraba ko uwo muntu ahagaze mu kwizera, kiba kije kuraba ko uwo muntu vy'ukuri agihagaze neza mu Mana. Ikigeragezo gifise hole yo kuraba ko umuntu vy'ukuri ahagaze neza mu vyizerwa vyiwe. Kigira kabiri, kigeragezo iyo caje kiba caje kugira ngo kigeze urugero rwawe rwo kwihangana. Mbega uyu muntu afise urugezo rungana gute mu bijanye no kwihangana? Rero ikigeragezo iyo caje kiba caje ubugira kandi kugira ngo kirabe vy'ukuri urugezo umuntu ageza ko mu kwihangana. Rero munyemerere gatonya nkiri kuri iri jambo ikigeragezo, ngaruke gatonya ku bantu bagiye bageragezwa muri Bibiliya. Turabe nka Abraham, yarageragejwe kumara igihe c'imyaka myinshi cyane ataruvyaro agira. Turabona yuko ubwiwe yarageze ahantu yiyumvira ko ivy'Imana yamubwiye bitagishoboka, ariko turabona yuko yashishikaye kwizera. Ukwizera Aburahamu yakoze kwamuharuwe ko nk'ukugororoka. Kubera iki yabiharuwe ko nk'ukugororoka? Nukubera ko ari we muntu wa mbere yabwiwe n'Imana, yizera Imana atabona, yizera ivyo atawundi muntu arigera akora, wewe aravyizera, abifata ko ivy'Imana yamubwiye bizoba. Muri ico gihe turabona yuko gushishikara kwizera kwiwe vyatumye atsinda ikigeragezo yararimo. Vyatumye Abrahamu nubwo yaramaze imyaka myinshi, nubwo yarashaje, ahabwa izina rirengeye amazina yose. Yahawe umugisha, bitako abwirwa ngo n'abazomukomoka ko bose bazohabwa umugisha kubwiwe.
kubera iki Aburahamu yageze aho ahabwa izina rirenga yandi mazina yose? Ni ukubera ko yashoboye gutsinda ikigeragezo. Ngombe mvuge kino kintu, iyo umuntu ageragezwa suko aba yanswe n'Imana. Iyo umuntu ageragezwa sukubera ko Imana iba yamutaye, ahubwo Imana iba yageze ahantu yishimira umuntu wayo, ikavuga ngo uyu muntu reka jewe ndamuhe ikimugerageza kuko ndabizi azogitsinda, kandi niyagitsinda bizomesha icubahiro. Yani Majambo, Imana irungitse ikigeragezo ku mwana w'umuntu ibikeneye kwihesha icubahiro. Ariko ikibabaje rimwe na rimwe twebwe abana b'abantu, iyo tugeragejwe dutakaza ukwizera, iyo tugerageje tuva mu vyizegwa, iyo tugeragejwe dutukisha Imana. Ariko mu Migani 24:10 haravuga ngo niwadendebukirwa ku munsi w'ivyago inkomezi zawe zizoba zari nke. Niwadendebukirwa ku munsi w'ikigeragezo nta excuse oyaye, nta cireguzo gihari. Oya, wananiwe ntiwananiwe kubera ikindi, wananiwe kubera ko inkomezi zawe zari nke. Mbega muri ibi bihe twe turimo vya nyuma, mbega umwana w'umuntu akwiye kubaho akora iki? Akwiye kubaho agwiza inkomezi z'umutima, kuko iyo ugwiza inkomezi z'umutima vya bihe bigoye iyo bigushitseko bituma wihangana, bituma ushishikara kubaha Imana, bituma udatukisha izina ry'Imana. Rero uyu munsi ndaguhamagarira kugwiza inkomezi z'umutima kurusha kugwiza inkomezi z'umubiri. Ndaguhamagarira kugwiza kwizera Imana kurusha kwizigira abantu, kuko kwizera Imana ntibitetereza, kwizera Imana ntibikoze isoni. Nta wizeye Imana ngo akogwe n'isoni, nta wizigiye Imana ngo akogwe n'isoni. Nkiri kuri iri jambo rero kugeragezwa, ndagomba wumve kino kintu. Nshuti mukundwa uri kurakurikirana kino kiganiro, wumve kino kintu cyuko Imana ntiyakwanse, Imana ntiyagutaye. Usomye ijambo twavuze ngo twavuze ijambo rivuga ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Iri jambo kurama sinzi ko mwaryumvise. Iyo tuvuze ngo iki kintu caramye, nuko kiba cageragejwe, hanyuma abariko barakigerageza bari biteze yuko gitakaza uburyohe, ariko basanga ico kintu nticikeze gitakaza uburyohe, ahubwo cagumye uko cari kiri imbere kitarageragezwa. Baravuga ngo iki kintu cageragejwe. Akarorero, wofata ikirahuri akagitera ibuye, hanyuma nyakirahuri kimeneke, bisigura ngo iki kirahuri cageragejwe. Uwagiteye ibuye yari yifuza ko kimeneka, ariko ko kitamenetse bica bivugwa ngo ico kirahuri caramye. Iri jambo rivuga ngo umuntu yihanganira ibimugerageza niwe ahiriwe, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Uyu munsi hari ibibazo vyinshi, kandi mw'isi ibibazo bizokwamaho. Nagomba ndakubwire ngo ibibazo bizokwamaho. Ego urasenga ngo Imana iguhe urugo, ego Imana iraguhaye urugo, ariko birashobora gushika ukabura uruvyaro. Uragasenga Imana ikaguha uruvyaro, ariko urashobora kandi no kuronka uruvyaro, rwa ruvyaro nyene rukaza nk'umutwaro, rukaza nk'umengo ni kigeragezo. Oya, tukiri mw'isi ibibazo ntibizobura kubaho. Meme n'umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo tukiri mw'isi ibibazo bizokwamaho, intambara zizobaho, impuha intambara zizobaho, naho yavuze ko ibigeragezo bitazobaho. Ariko ico yavuze ngo haragowe ubizana. Rero abazana ibigeragezo ntaco badutwaye, ariko cane iki kigeragezo caje ugomba kwiyumvira, mbega caje gukora iki? Nagomba ndakwibutse ikigeragezo iyo caje kuraba yuko vy'ukuri ukomeye, caje kuraba ko vy'ukuri vy'uvuga ivyo watura ubibamwo. Uyu munsi rero ndaguhamagarira kurama, ndaguhamagarira gukomera, ndaguhamagarira gushikama. Birashobora ko umugabo mutumvikana, birashobora ko umugore mutumvikana, birashobora ko uruvyaro rwawe rukugoye, birashobora ko business zawe seko ziracamwo, ariko reka gucika intege.
shishikara kwizera Imana, shishikara kwatura ivyo wizera, naho Imana izoguta, naho Imana izoguheba. Yaravuze ngo muzoca mu mazi, ariko amazi ntazobarengera. Yaravuze ngo muzoca mu mbeya z'umuriro, ariko izo mbeya naho zizobababura. Ntiyavuze ngo naho tuzoca, yaravuze ngo tuzohaca, ariko izo biri kumwe natwe. Uyu munsi rero uri kuraca muri izo bigeragezo, ugomba kwihangana, ugomba kwihangana. Iyo tuvuze kwihangana rero ntibigarukira mu kwihangana ngo umuntu acarera amaboko oyaye. Ugomba gushishikara ivyo wari kurakora. Mbere yuko ikigeragezo kiza, wari umuntu asenga, wari umuntu ahimbaza, wari umuntu akunda abandi, wari umuntu abana neza n'abandi. Ariko ikigeragezo kimaze kuza, ugomba gushishikara, ugomba gushishikara kuba mwijambo, ugomba gushishikara gukunda abandi, ugomba gushishikara gukora ibikorwa vy'Imana, ugomba gushishikara kubaho uri umuntu ahesha izina ry'Imana icubahiro. Imana ishimwe cyane. Rero turi kuri iri jambo turavuga ngo muntu w'Imana ihangane. Yesu ashimwe cyane. Ihangane ibihe uri kuracamwo si wowe wenyene. Paulo yaranditse aravuga ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira, ari canzo ngo mubone uko mushobora kucihanganira. Mwene Majambo, nta kigeragezo na kimwe kibaho mu buzima utoshobora kwihanganira. Nimba cagushitseko, menya neza ngo Imana yakwizeye, menya neza ngo Imana yagushize ku mutima. Iravuga ngo uyu muntu ndabizi arashobora kucihanganira. Menya neza ngo Imana yakwizeye ku rugizo rw'uko ibona ko ico cagushitseko urashobora kukinesha, urashobora kugitsinda. Rero nta cakugerageje utoshobora kwihanganira. Mbega n'umwana kugoye, mbega n'akazi kabuze, oya ico ari cyo cose, menya ngo nta na kimwe utoshobora kwihanganira. Ariko no muri ivyo nyene uri kuracamo, ivyo bigerageza nyene uri kuracamo, menya ngo Imana irashobora kugucira icanzo ku buryo ushobora kubaho wihanganira uko birakugerageza. Rero uyu munsi ngaruke kuri kano kana. Turabona abantu benshi bihebura, turabona abantu benshi bacika intege, turabona abantu benshi badendebukirwa. Ariko ni kubera iki turiko turatimana? Mbega atari mu Mana, mbega atari muri Kristo Yesu, mbega atari mu kwizera Imana, niye handi hari ubuhungiro, niye handi hari amahoro? Ko naho hantu uvuga ngo uravuye, naho hantu uvuga ngo urahevye inzu y'Imana, urahevye gukwanira hamwe n'abandi, urahevye Kristo, mbega kuvuga ngo urabivuyemo ugiye he? Rega abisi nabo nyene bararushe. Ndaza abantu banywa inzoga bazinwa barira, bavuga ngo icoma nkaziheba. Nanje nahoze n'urumogi, nanje nahoze n'itabi, nanje nabihozemwo ivyo nyene bavuga ngo n'ivyisi nabihozemwo abantu babona umengo naco nzovamwo. Nanje ubwanje nkiraba nkabona nkaho umengo naco nzovamwo. Ariko nagwanda kugire ngo hamwe no kwizera Kristo, ndashima Imana yuko gwari umugi gwari gwaramboshe, ryatabi ryari ryaramboshe, nashoboye kubivamwo. Narifuza gukizwa nkabura ingene nkizwa. Nkuko uyu munsi hari abantu bakeneye gukizwa, hari abantu bakeneye Imana, ariko ntibirabakundira. Ariko wewe waragiriwe ubuntu umenya Kristo, waragiriwe ubuntu uhishurirwa Kristo. None uyu munsi kubera ikigeragezo cyo kubura amahera uriho inzu, none uyu munsi kubera ikigeragezo cyo kumaze igihe utararonka uruvyaro, ugomba kubivamwo. Urabivamwo ujehe? Ko abisi bo bifuza kubijamwo, wowe ugomba kujahe? Nshuti mukunda uri kurankurikirana, wewe wamenye Kristo, wewe wizeye Kristo, peu importe ibibazo uri kuracamo, nta excuse ufise. Bibiliya avuga ngo ni wadendebukirwa ku munsi w'ivyago, inkomezi zawe zizoba zari nke. Ahandi Paulo akavuga ngo nta cabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko hamwe n'ikibagerageza ngo Imana izobacira icanzo. Ijambo twasomye ryavuze ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azuhabwa igitsibo c'ubugingo ico Imana yasezeraniye abayikunda. Rero uyu munsi ndagomba ndagutera intege. Wari warahevye gusenga, wari warahevye gukoranira hamwe n'abandi, wari warahevye kuba uhimbaza Imana, utazira Imana, uyu munsi ndagomba usubire uvyuke, usubire ukomere, usubire ushikame, usubire wizera Imana, usubire ukunda Imana, usubire watura ivyo wizera, usubire ushinga intaye Kristo. Ahuri Imana izohagukura kandi izohugirira neza cyane. Imana ishimwe cyane.
reka dusenga Imana. Uhoraho mwami, ndagushimiye ko bakurikiranye kino kiganiro. Iri jambo ryaje rivuga ibijanye no kwihangana. Ndakwinginze mwami, umuntu wese ariko araca mu bihe bigoye, mwami Yesu, ndasenga ngo umuciri canzo nkuko wasezeranye. Ariko kandi mwami, nikiba ari canzo gusa, ariko ndasenga ngo bugurura umuryango, umuntu wese mwami afise icyo akeneye kuri wowe ukimuronse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Turabashimiye mwese abadukurikiranye. Tushimiye n'umukozi w'Imana Audrey Muremeshangabo. Nibaza ko aya majambo atubwiye by'ukuri ari amajambo dukeneye mu bihe nk'ibi. Turi mu gihe isi iriko iratwereka ko dugomba kubaho ubuzima bunyaruka, ubuzima umuntu afata decision agomba, ubuzima bati nta kwe gukontrola kubaho ko wiyumvira n'iki tusa. Abantu ntibakigira ubuzima bwo kwihangana. Umuntu agiye mu bintu arabivamwo, birabivamwo. Umuntu agiye mu rugo biransa bivuyemwo, biragoranya bivuyemwo. Urumva kukaza umukoresha ngo yantutse, akazi urataye uragiye. Urumva kwishura umwana ngo birananiye umwaka umwe, ukabona ishuri arahevye. Rero turi mu bihe by'ukuri ubona ko amageneration ya kino gihe dufise ikibazo. Amageneration kino gihe turafise ikibazo. Ubuzima turiko turigishwa bwo kwihangana, bwo kubwirwa ko ataca tugerageje atari cyo kwihanganira. Ubuzima muri kino gihe by'ukuri urunganwe rw'ubu rudafise. Rero twibaza ko hamwe n'aya majambo y'Imana by'ukuri, Imana surika kavomera imitima yacu, katugirira ubuntu by'ukuri, imitima yacu igasura kwakira ubuzima bwo gusura kwizigira Imana. Hanyuma kandi urashobora kuba mubije kino kiganiro duha tubivuga mu introduction yacu, uri mu bihe bitari byiza, uri mu bihe ubabaye, uri mu bihe ubuzima buriko buragukomerera, uri mu bihe inshuti zakuvuyeko, imiryango yakuvuyeko kumbure, ugati ivyizigiro. Jewe twahoze tuganira n'umuntu kare arambwiye ati nukuri jewe no gusenga sinkijayo, ati nibaza ko Imana itumva umuntu kubera ko yarinze kuja mu makoraniro, ati jewe ndaguma muhira Imana nkayibwira ivyo nifuza. Mugabe karambwira ingene ubuzima bumugumiye vy'ukuri, ingene umva atavyizigira gifise, ingene yihevye, ingene umva ubuzima atakibona ko bushoboka canke bukunda. Rero abatari bake muri bino bihe bari mu bihe nk'ivyo vy'ukuri, ariko hamwe n'ano majambo ugarukana ivyizigiro, peu importe situation kuracamo. Mu bihe beruka twaraganiriye ndabwira nti Imana niyo ntango niherezo y'ubuzima bwacu. Ntiwoyita, ntawoyihungira, ntiwoyitera n'akagere ngo urumva ngo nace mu bigeragezo wowe ndaguhevye ngo ndigiriye sindagukeneye. Urumva wewe utarimwo Imana iguma ari Imana nta kantu kayivako. Mugabo iyo tunywanye nayo, iyo tugumanye ubucuti bwiza nayo, bigira akamaro twebwe kuri Imana. Ntaco yunguka, ntaco yongera ko mu bumana bwayo, iguma ari Imana. Naho uyitera akagere ukagenda. Alors nous avons l'intérêt vy'ukuri, peu importe ivyo turiko turacamo, nous avons l'intérêt gushira amavi hasi tugasaba Imana ubuntu bwayo. Naho buri kuca mu bibazo bimeze gute, naho buri kuca mu bigeragezo bimeze gute, tugomba gusaba Imana ngo itugirire ubwo buntu. Kandi nibaza vy'ukuri hamwe n'amajambo ko wewe mwene data uri kurumviriza aya majambo, nibaza vy'ukuri ko yaguteye intege. Ushobora kuba uri mu bitaro maze umwaka umwe, 2, 3, 4, ashobora kuvuga ati ivugire wewe ntuzi ibibazo, ivugire wowe ntuzi ingorane, ivugire wowe ntuzi ivyo mazemo igihe. Ushobora kwiyumvira gutyo, ariko nagomba ndakubwire ngo mwene data, hari abandi bahizi muri Bibiliya bageragejwe, hari abandi bahizi muri Bibiliya bageragejwe kandi bikomeye, mugabo barihangana ibigeragezo. Voilà, Imana ibahezagire. Kubari ko barabona Muremeshangabo Audrey, mwabonye amatatuage, ntihagire ugeragezwa. Oya, bijya n'ivyo yahorana atarakizwa. Hari abashobora kugira ivyiyumviro vyinshi, akiyumvira ati mbega ivyabaye nibiki tusa. Urumva ati uwo muntu w'amatatuage ariko avuga ijambo ry'Imana. Murabizi ko abantu batari bake twihaye guca imanza, ariko vy'ukuri nivyo yahoranye atarakizwa. Burya rero niyo dukizwa, arige dukizwa, ariko amatrase y'ivyo twaciyemwo akahaguma, kandi Imana yaratubabariye. Rero hari abantu batabitahura nk'ubabonye ayo matatu akavuga ati ujya muntu kwerwa mbakubwira ko akidije, ariko n'umugabo wo kwizera vy'ukuri yahinduwe n'Imana, kandi vy'ukuri ariko arabaho ubuzima bw'Imana. Nuko Imana ibahezagire, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Siren Vibes TV.